nkuru ijejwe kumenyesha amakuru CNC iramenyesheje ko kuva kuwa 9 Kigarama 2024 iriko ikurikiza urwandiko rw'ingingo zigenga abamenyesha amakuru mu gihe cy'amatora zashize k'igikumu n'abarongo bimenyesha amakuru bakaba bari mu nama Igitega aho bacijya nino izo ngingo maze bakazunganira hanyuma bakazemeza imbere kudushyira kw'igikumu. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru iramenyesha irashima ko kubamenyesha amakuru abasarukira ibimenyesha amakuru 60 bari baje muri iyo nama abashika 59 basize igikumu kuri izo ngingo. Ivyo birerekana ko ibimenyesha amakuru byo mu Burundi byiyemeje gukora byisunza amategeko kugira ngo bitange amakuru anonose neza mu gihe cy'amatora yo mu 2025 mu gihugu cy'u Burundi. Mu byo biyemeje ro harimwo ko bazotanga amakuru atohojwe neza kandi atawegamiye imbere mu matora n'inyuma y'amatora. Bakaba kandi bariyemeje ko batazotanga ibitigiri bivuye mu matora aho mu bice bazoba barimwo bataronse uruhusha rwo bari mu mugwi seni. Ivyo navyo akaba ari mu ntumbero yo kutajuragiza abene gihugu mu kubashikiriza ibiharuro bitarasomoka neza. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru ibonera akaje kunegura abamenyesheje ko izo ngingo habayemo agahato mu kuzishira kw'igikumu. Ivyo no guhakana ukuri kandi nibiri mu karangamutima ko kumenyesha amakuru. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru iramenyesheje kandi ko izo ngingo zitaje gusubirira amategeko ahasanzwe. Amategeko nk'itegeko rigenga abamenyesha amakuru n'andi mategeko y'igihugu bizoguma bikurikizwa nk'uko bigenda mu gihe gisanzwe. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru irangije imenyesha ko ataco itazokora kugira ngo umenyesha amakuru wo mu Burundi akore yisanzuye kandi yubahiriza amategeko.